Ndabaramukije amahoro y'Imana bakunzi ba television Heritage bakunzi b'ikiganiro impano nahawe kazi muri kino kiganiro kuno munsi mfise abatumire ni babiri bava mu mugwi munini witwa Dushime Music Group nibo nakiriye reka ndabahe ikaze banatwidondora impereye hano mu ruhande rwanje umukobwa toujours yeah nanje ndakora mu kije nizera ko mumeze neza hama amazina yanje ni Irayimva Colise vuba mperutse guhindura igitsina bundi madame Madame Colise ego Madame Colise hama ndume mwagize umugwi Dushime Group Music kandi nkabasanzwe naratanguye kugira kuririmba kwiti canje ndabitanguye vuba ego reka nanje mbere banze ndabaramutse cyane murantunga ka gripe ni atari bo ama nanje nitwa Mbonimpa Dondive ndi umwe mu bagize uyu mugwi wa Dushime Music Group nkuko yabivuze nanje mugaje sindabitanguye vuba ndabimaze mugiye kuririmba ku giti canje yego ngira mwabumvise ko turi kumwe na Madame Colise hanyuma tukagira n'umusore ngaha yitwa Don bose n'abaririmbyi bose bahuriye mu mugwi witwa Dushime Music Group reka batwiye ko ari abaririmbyi babanze baturirimbira akantu dusha tugarukamo kandi tubandanye turashobora kugira nk'indirimbo nyine iheruka gusohoka gukora kabiri dufisi mari twita uko bukeye nuko bwije buri munsi tuzigamira mu kuboko kwayo dukomeye ikiganza cyayo gihora n'imigisha kuri buri wese naco dutinya kukwitugirirane simisi yose. Amen. Wow, amajwi ni meza, umudiho ni mwiza. Ngira ngo namwe muri ko muraheza kigo. Murakoze cyane. Ya reka juste ngaruke kuri muri abaririmbyi barimba gwiti cabo mugabo bafashe ingingo yo guhura kugira ngo bagire umugwi. Mbega byagenze gute? Bo ukuntu byagenze novuga sinzi ko nokoresha imvugo recrutement mugabe ikintu coco cabaye mbo yagiye ararondera abantu basanze barimba ku biti byabo aradushira hamwe bien sûr bamwe barazwi ni kuvuga ni yitwa Dushime Jamari mugabe benshi bamuzi kwizina rya Gicocoro yaragiye aradushira hamwe yiyumviriye igikorwa yego niwe yumvira avuga ske nta kuro mu Burundi naho noronderaho umugwi mugakaraba agize korale ho bari hamari mite menshi cyane cyangwa mwatereka ndondera abantu basanze baririmba ku biti byabo ndabashire hamwe dukore group niyo mpamvu atashimye ko yitwa band kuko band ishobora kuba yegukira ahantu runaka acuvuga tereka iyi ibe group umugwi w'abaririmbyi basanze baririmba ku biti byabo yagiye ararondera umwe yabajije abantu batandukanye bagiye baramuha makuru umuririmbyi turamuzi no turamuzi twese aca dushira hamwe aradusigurira ukuntu byomera uko tuzokora twese twarabishimiye tuvuga tereka tuje hamwe dutangure dukore nk'umugwi yego une histoire we winjiye muri mu bigute novuga ko nanje natorenjwe mu bandi yego chef wacu president wacu Gicocoro Dushime Jamari ego niwe yampamagaye arambaza igikorwa cy'Imana nta mpamvu n'imwe yari gutuma ntaho gikora ndambwira ati ego birashoboka ko nja mu bandi bene data cyanigira mu giguco ego hanyuma umugwi watanguye ryari umugwi watanguye hari muri janvier tumaze igihe gito ariko dukora byinshi mu gihe gito umugwi watanguye muri janvier ndibuka twatanguye guhura inshuro ya mbere hari Rosette yego hari Rosette janvier turahura uko yadutoje twese uko yadukuye mu ahatandukanye turahura turabonana turamenyana hama tujaho rero nka groupe yashinze yego abaririmbyi mumaze kuba bangahe muri mamugwi ubu dushika kuri 20
turi 200 turabarimvye 200 yego hanyuma mbega mwa so indirimbo ya mbere yitwa Dushime mais également n'umugabo wanyu yitwa Dushime na perezida wacu yitwa na Dushime perezida wanyu yitwa Dushime mbega byoba bifitaniye isano canke hariho ubundi butumwa nyene muri make nk'icyo navuga kuri ico sinzi ko kubera twebwe twahamagaye mu mugwi urabona dufate nk'akararo giye mu migwi y'imipira ntushobora kwexigiki niyo mpamvu navuze sinkoresheje ijambo recruitment canke mugabo irigyaze numva twe yatubariye ati muze mu mugwi wanje witwa uko urumva nta mugabo ikintu cyo nshobora kwemeza ijana kwijana nuko ijya ndirimbo yitwa Dushime kubera urya mugwi yitwa Dushime kuko niyo twaciye tuvuga tereka bari yo duhera ko voilà yego hanyuma imbere yo kuja mu mugwi gose mwatubwiye yuko umwe wese asanzwe ari umuririmbyi nka wewe tugarutse kuri wewe nize n'indirimbo zingana gute umaze gukora mbega kurimba wabitanguye nka ryari je kuririmba ndibuka nabitanguye nkiri muto cyane urabona ari ukuntu uba uri mwishengero ukumva kuririmba urabikunze je nanje ndibuka bwa mbere nshaka kuririmba naragiye kuva kuri urushingiro ndakiniye kuririmba aravuga oya iyo ndirimbo uri umwana ntituzi ubutumwa burimwo usanga ari indirimbo mvise mwibaruka bugira uririmbe bisaba uzobanza uyiririmbire papa wawe ayumvama acaza yidusabe yumvise ubutumwa burimwo murumva barinze babu nari muto cyane ndibuka ndashobora kubona ari nko mu wa kabiri primaire apana maternelle primaire nari muto cyane mu nyuma baravuye baranyemerera mbona kuja kubona banje kuja muri korale y'abana muga korale y'abana mvumengo sinzi ibintu ndimwo kwera umwete nari mfise canja muri korale y'abakuze nagiye muri korale y'abakuze turakorana kuririmba niho nanje ntavuye menyera ko mfise n'impano yo gukompoza nakereye gutangura kuririmba ku giti ciwanje ndibuka hariho mariage yari yabaye baravuga ati mbo bashiki bo mukobwa yagize mariage baravuga dive dufondera ururirimba navuga ndarufonda ndakora umuziki mugaravuga je numva umengo mugiye muri studio mugashiramo amaji byo basaba ndamubara ukeza n'amahera aca turagenda turarukora turaruririmba numva ibintu bibaye neza ndavuga ati foko nanje nzoca nsubirayo nsubirayo ntwaye izindi ndirimbo zibiri nizo nahereye ko mbona kubanda ya ndirimbo ko mugaba ho hose nabandanya ndirimbo muri korale kandi ndirimba no kugiti canje nuvuga ko si ibintu by'ubu mu by'ukuri ndabimaze mu gihe yego ni kuri YouTube canke ku ma platform atandukanye ni indirimbo zingana gute Divin amaze gusohora kuri ubu ku ruhande rw'iwanje ndakoresha YouTube cyane kora niyo natanguye kumenya ibi by'ama platform ntanguye kubimenya vuba muga YouTube naho naravye nk'abantu baririmba gospel cyane muri buno buryo bwacu bw'ishengero ry'Abadventiste babigoye cyane ko uzoha uwundi muntu ngo yumvirize indirimbo babiyo ngombwa rero kugira basoshiremo n'akamotivation agakeya gukora video video muri iyo minsi yahera amplis nari nkiri ruguru kwimvira video yari project nini cyane kuburyo navuga nivyo ukunda mugabo nukuvuga kuri YouTube rera byaciye ngoma kunze ndashaka indirimbo nkenke bugabo gusa nkiyaranja akajako ama video muga kuri ubu naho kubera ntanguye gukoresha ama platform yandi acuruza indirimbo naho novuga ko ubundi ko ndaproduce ama audio menshi shirako kubera ho biba byorosha ushiraka ama audio muga zose ndazisize hamwe audio n'ama video kuri ubu noba ndiko izimaze gusohoka zirashika nk'indirimbo nka 9 izitarasohoka muganizo nyinshi mfise zibizi yego reka ngaruke kwa Collins nawe atubwire mbega imbere kuja muri mu mugwi nibihe bikorwa umaze gukora ziwa nka Collins mvuge ubundi kurimba kwiti canje nibishasha ariko nakuze kera nanje ndumwana muto witurimba muri eglise umva ndabikunze rimwe na rimwe basanga biterwa no kukuntu usanga ugiye muri studio n'amafaranga kacu usanga rero mu gihe ufise urwo rurimbo nta mafaranga uraronka ntikorohera ariko ndabitanguye vuba nanje ndafise ururimbo rwanje ruri muri studio vuba ngianzorokora na video amangiye cyane yanje yego hanyuma mbega biraborohera nko gukorana nk'umugwi kandi musanzwe muri
ahantu hatandukanye. ego biratworohera rwose kuko umugwi wacu ntabwo duhura kenshi. Hariho groupe ya WhatsApp turavuganya kuri WhatsApp na kenshi n'amaziraba chaque vendredi tuba dufise inama bisigura ngo dive nambari mu Cibitoki nanje ndi mu Cankuzo mbanzi ko 20h vendredi hari inama ntegereza kurondera uwo mwanya nkaja mu nama nkitaba inama tukavugana umwe wese icimviro akagishikirizaho nuko dukora. Yego. Okay. Nawe nshaka kubaza mbega ntazi ntambamyi muba muhura nko mu guca mumaze guhura nazo kuva mutanguye gukora nko mu gucanye ku giti cy'umwe wese yose cyane cyane nko ku mugwi reka mpere kuri no mugwi wa Dushime Music Group intambamizi hari nuko mbere yacu hari indi migwi igomba kumera nk'uku yabayeho mugari ukuntu yabayeho bobo yaje novuga kuko urabona nk'ishingiro ry'abadivantiste y'amategeko bubahiriza nta mugwi ushobora guhagarara ngo uje kuririmba nko mu rusengero nk'akarorero bose abatarabo ngaho canke bose basengera ahantu hamwe batumwe ko kuko ari ukuntu bandika makete ukavuga ati muzoduha uyu mugwi uze mugabo urumva nkatwe ntibikunda nta ni wo kwandikira ngo kuko nta eglise bo kwandikira urabyumva iyo migwi rero yabayeho hariho ibintu novuga atari byiza byagiye biraboneka bamwe ko bagategura bakaja kuririmba mu eglise bakagira iki ibyo abantu bamwe batavuze ko rumwe kubera usanga bavuga ati none nk'ubu nk'akarorero nk'uyu muntu akoze irikosa ryobazwa nde byogenda gute bica bituma rero abantu benshi bwa mbere bashidikanya bacibaza ko natwe umugwi wacu uje gukora nk'iyo yinde bamwe barateye amakomantere baravuga ifu ko umuguhagarikwa kuko baje gukora nk'ibyo abandi bakoze ngira mwara abanyero amakomantere bavuze ngo baduhaye ameza ngahe mugabo ikintu coco gihari nuko uwo mugwi wacu turazi ibyo byose ukuntu bimeze kandi ntidushobora kubirengako ntidushobora kubirengako nico kiri mu bintu byaduhungabanije cyane gose. Ikindi kintu ngirindi ntambamye turiko turagira nuko nk'abantu ngira babwirizwa kudufasha gushikana kuri buno butumwa ntabwo batahura igikorwa turimwo kubera bo bamenyera indi migwi ikorera muri eglise mugatwebwe ne kuri rezo socio nibe ora rezo socio nayo kankoresha imvugo bisaba umuntu atwike bisaba umuntu akora ibikorwa nyine ku buryo abantu bose baba bari motive. Voilà. Iyo rero iri mu ntambamye ku buryo akantu kose dukoze bumwe wese acaca urubanza agakozwe kose acaca urubanza mugabo ndibaza bo bitahura dufise ibyizerwa bimwe twizera kumwe ntabwo tuje guhindura ibintu ahubwo badushigikire badutera intege cyane cyane badusengera. Yego mbega nyene n'ikintu coroshe kwikorana cyangwa gukora iyindi organisation umugwi utari munsi y'uburongozi bw'ishengero biragoye cyane nkuko nyine ariko ndavuga biragoye kubera urumva mwishengera n'amategeko imigwi yose iririmbe bwirizwa kugirako kuko urumva nk'imigwi mwishengero usanga hariho iminsi bayiteguriye ibiri kuri program ari ikora aribo baririmba ari ngombwa ivyo bihora bimeze uko urumva rero baciye babona wundi mugwi bakumva ngo n'abadventist mugabo nta eglise babarizwamwo urumva abantu bose bice kuma bibasigira utuntu mugabo nk'akaroni nkuko nyine turirimba ku biti byacu umuntu arimba ku giti ciwe araza muri eglise agasenga nta program afise hari hindirimbo araka akaririmba kubera we wasanga ari ngaho mu ishengero muga nk'ubu nta hantu twoje nka Dushime Music Group ngo tugiye kuri eglise runaka mva nivyo ukunda nivyo ukunda. Mufise indirimbo nshasha yitwa Dushime imaze imisi mikenya isohotse ndashaka muturirimbira akantu gatonya hanyuma tushe tuganira. Dufise mani twita uko bukeye nuko kije uri musi tusigamira mu kuboko kwayo gukomeye ikiganza cayo gihora n'imigisha kuri buri wese naco dutinya kukwitugererane z'imisi yose. Yeah, thank you. Okay. Nibyo mwarakoze umugwi hanyuma umugwi watanguye n'inguvu mbega inyuma y'indirimbo abantu borindiriye indirimbo nkajyari. Bishasha byo birahari. Yego. Bishasha birahari ntabwo noshobora gutanga mu kiringo kingana uko ariko bahori batwiteze.
umwanya n'umwanya turashobora kubaha iyindi ndirimbo shasha muri studio muri ko murakora ego turi ku gikorwa turi ku kivi vuba turashobora kubaha indirimbo shasha yindi ego bamera twiteze mbega musanzwe mukora gute mwandika gute muja muri studio gute vu que mutari n'umugwi uri mu kibanza kimwe nkuko namye ndabivuga nk'ubu hari indirimbo shasha mu mugwi indirimbo barayirungika kuri WhatsApp wese akikonsantra akiga bivanye n'ijugiwe akiga akametriza tuja guhura rimwe iryo rimwe rero ni kuvuga ngo twese tuba twabonanye tuba twahuye tukagira repetition hamwe ari nkutu usanga mukosora turafise nabo twita aba entraîneur abatoza bakaba bahari mu mugwi bakavuga nti aha bigende guca niryo rimwe ryonyine duhura tuja no muri studio yego turi vers la fin y'ikiganiro cacu ndashaka mugire akajambo mwumva murangiriza ko canke ari kibazo ntabajije mwifuza kubica mukivuze nko kuri ico nyene ndibaza nk'ikintu umuntu ngira ashobora kuvuga ko ngira twari gikenewe cyane gose kuri no mugwi wacu nuko twomenyesha abantu bariko baradukurikirana neza yuko uyu mugwi sumugwi wo kuririmba gusa sumugwi wo kuririmba ngo kuririmba gushira ku marizo sociaux sivyo gusa hariho projet nyinshi muga nkuko mu kirundi bavuga ngo ntavuka rimwe yuzura ingobyi tugenda pazapa pore pore abantu rero ntibagume baturabira gusa mu kuririmba gusa ariko hariho n'izindi nteguro zihari cyane nk'integuro yo gufasha en general abantu babikeneye bitakunze ko biga bakeneye ibikoresho by'ishuri bataronka ico gufungura ubuzima bumeze nabi nyene abantu bariho barababaye uyu mugwi nawo nyene ni mu bintu tegekanya gukora nuko ivyo bintu navyo birimwo kugira ngo noneho abantu nabo bashikirwe muri ubwo buryo ni ukuvuga twe twiteguye gufasha mu buryo bw'imitima no mu buryo bw'imibiri abantu cyo gufungura kwifuka ubuzima busanzwe hamwe n'uburyo bw'imitima rero bw'impwemu kubaha amajambo yubaka kubaremesha uko n'ikindi kandi mu byerekeranye n'imigambi iri imbere nuko nkuko twagiye turavuga ko ari umugurimo abantu batandukanye harimo impano zikuririmba gusa kuko harimo abakora imiziki harimo aba producteur ba audio harimo n'aba producteur ba video mu migambi nanje ndimo ngira ndi n'umwe mu matunganya video mugabo yego n'ikindi rero gihari ariko arategura ukuntu yoshiraho novuga nk'inzu canke nka biro kandi azoba ari ikigo kininiya kuko kizoba kirimo ivyo bikoresho byose byo gufata amajwi byo gufata ama video hazoba hariho n'abandi bantu bakurikirana kuko urumva hamazemo ibintu byo gufasha abantu urumva harimo n'ubundi ibintu by'uburyo abantu bakurikiranira ivyo bamenya ati umunsi tuje kuri iyi site tuje hano urumva muri rusangi we umugamba afise aripfuza ko umuririmbyi ari muri dushime bivanye kuko harimo impano zitandukanye ko muri Plaza dushime abwirizwa kuronka ikintu akora bico agahora niba ari gahema dushime ari mu bikorwa bya dushime atari kuririmba gusa mugavuze ati ngiye ku kazi kanje ka misi yose agatonda muri biro za dushime urumva ni projet niniya cyane yego hanyuma mbega nk'umuziki wewe ukora witi cawe mbega hari imigambi ya vuba bojewe canke ugiye muri dushime byose ni dushime oya muga muri make iyi dushime general bishimye cyane nkatwe turimba ku giti cyacu en general twese kuko nk'ubu nk'akarorero mfise nk'indirimbo mpartage link muri group bandi bose bari muri dushime wana bace bapartage ugaca usanga nk'ubu nk'akarorero umwe akunda naka yamubonye muri dushime turi kumwe aciyabona wenyine asize ko link yanje urumva n'ibintu biryoshe cyane ku buryo bizotugirira akamaro natwe mu minsi iri imbere uko bizogenda kose nubwo ubumengo ntituriko turabibona kubera natwe kurimba mugabo uri kuraraba ntumbero bifise ni inyungu niniya cyane kuri twebwe kuko urabona nk'ubu nk'akarorero mbo twe twajemwe mugana n'uburana nitwe turiko
boneka dusigura uko tubona dushime uko tuyirimwo tukongera tukavuga n'imigambi yacu urumva byose biguma bifitiye akamaro twebwe nyene yego Kolize akajambo twosozerera ko wumva woshikiriza bariko barakurikirana ikiganiro ni nkaka akajambo nosozerera ko nuko iki gikorwa cacu turiko nkuko Don aheje kubivuga ntabwo ari igikorwa kizoherera kwa dizya ndirimbo gusa dushira ku ma réseaux sociaux imigambi ni myinshi igikorwa kiracari kirekire ahubwo nuko buzadutera intege mu byo mu bikorwa twa turimo ntihabe gucanana intege mu gikorwa turimo badutera intege kugira ngo bikunde gikorwe harimo inguvu ubushake bube bwinshi hagati yacu natwe dufise igikorwa tumve ko dufise abatushigikiye niyo gikorwa kigira inguvu nawe kajambo no wabwiye ndabashimira cyane kuba mwaciye muri kino kiganiro turagushimiye rwose tunabifuriza amahirwe yo gutera imbere yego murakoze cyane murakoze cyane kabisa yego yes ndabashimiye cyane namwe bakunzi ba television Heritage mwabanye natwe kuva mu nta gushika muri mu mpera ya kino kiganiro tukirangiriza ngaha duhana isango mu kiganiro gikurikira mushikare kugira ibihe vyiza na television yanyu bye bye